aho hambere rero nguko himwe undi mwami niko imiryango rero iyo kubami bakera yatera rero ngusubira inyuma kuko gusubira inyuma rero kwava ku bintu byinshi kuko umwami yimye wese yazanana n'abantu biwe akagira nabo mu muryango we bazomufasha ibikorwa ibintu biriya bitandukanye. Abaheruka rero ku ngoma rero ngo bashobora kubatera mu muryango wabo w'ubutare w'ubwezi w'ubutaga cyangwa ubwambutsa mu kubasobanurira bakabitirira izina rya sekuru wo hino no kuvuga abantu bavuye ku ngoma ntivyakunda ko baguma bitona batare n'abaki ariko waza kumva babakuye ko nka amazina avuga ngo nabakunda bo kwa rukundo rwa ntare abavubikira bo kwa ruvubikira ubwo kwa ruvubikira bakitwa kandi rero ko bari mu miryango ivuka mu nda y'ingoma ariko biri kose ariko rero baguma baharugwa mu miryango ngo myiza kuko yashobora kurongorwa n'abandi bariko baratwara ico gihe. Ivyo rero ngiyo himwe umwami mushasha rero yashikagabira abo basangiye izina nabo kwa inarume kubera baramugwaniye umuryango wabo wara ku butegetsi wo warakombogwa bagasigara ufise rero ingabo zimugwanirira nkuko rero hari imwe ntare abezi bogiye baracukera hasigaye rero ukomeye ku muheto umwanya rero agifise inka amatongo n'umuganwa yagumana ikako kazina iryo zina rero yari gumanye ariko ngo yatanguye gukena rero iyo umugano asubiye inyuma rero niho bakoresheje irivuga bavuga ngo yatahiriye. Kazoza FM, be your own boss.